kuno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Ninahazo n'amakuru agizwe n'ingingo imwe rudende. Urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana ejo kwa mbere. Leta yemeza ko perezida Nkurunziza yazize ingwara y'umutima. Kamboneza umugambi CNDD nagoma amenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2020. Niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2020. Iri juri riri mu majwi ya nyuma perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yumvikanye ko agaruka ku vya manda ziwe ziri mu vyo yavuze ko cane haba mu Burundi mu karere no mu makungu. Abagendanye na perezida w'u Burundi ashengeye hasigaye amezi 2 gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye bazomwibukira kuki bikuru byaranze ubuzima bwiwe vyo nibihe. Turabigaruka ko mu kanya isase muri ano makuru mushobora no gukurikirana kuri wezi 3 akaburungura ryacu vewa akaburungu.com. Leta y'u Burundi yemeje urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza ashengeye amazi imyaka 15 ku butegetsi. Ni urupfu rwatanguye kuvugirwa mu Ntamatama ejo ku munsi wa mbere. Mu itangazo leta yashize ahabona yavuze ko perezida Nkurunziza w'imyaka 56 yahitanye n'indwara y'umutima. Gusa abatangaje no makuru bwa mbere bo bavuga ko azize virusi ya corona. Desire Hatungimana atubwiye ku muriri w'ino nkuru. Amakuru y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ijwi rya Amerika ryayamenyejo mu masaha ya 12 z'umugoroba ku masaha y'u Burundi, ariko nubwo twari dufise ivyemezo vyose tubanza kubangira imbere yo kuyatangaza. Mu itangazo leta y'u Burundi yashize habona yemeje iyo nkuru igira iti turi mu babaro wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka rwa perezida Nkurunziza yitavye Imana ari ku bitaro bikuru, natwe turashoboye vy'ikarusi. Muri iryo tangazo leta y'u Burundi yemeje ko perezida Nkurunziza azize ingwara y'umutima. Itangazo ribandanya rigira riti ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu ni ukuvuga igenekezo rya gatandatu yari yamye kurorera urukino rw'amaboko volleyball mu ntara ya Ngozi, niko kumva amerewe nabi ahabajanwa mu bitaro vy'ikarusi mijoro ry'uwa Mungu. Muri iryo joro yakomeje yumva amerewe nabi ariko bidakabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu byavuye biba bibi kuwa mbere mu gatondo naho ariko bitari bikabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu biba bibi kuwa mbere mu gatondo kuko yahavuye yitaba Imana nk'uko itangazo rya leta rivyemeza. Muri iryo tangazo leta yahojije abarundi yongera ishiraho ikigandaro c'imisi 7 guhera no munsi wa kabiri. Hagati aho leta itangaje ivy'ingwara y'umutima mu gihe hari amakuru yavuga ko perezida Nkurunziza ashengeye ku myaka 55 yaragwaye umugera wa corona. Kuva tukimenya ivy'ugo rupfu ku munsi w'ejo twarabajije abari mu nzego barimo umuvugizi wa Nkurunziza Jean Claude Ndenzako aduhakanira amakuru y'ubugwayi bwamuvugwa ko avuga ko avyumvanye twebwe. Niko gukomeza tubaza umuhanuzi we wirinyamitwe uno munsi mu butumwa yatunungiye tuvugana kuri message agira ati rindira gato leta irasohora itangazo mu kanya. Iryo tangazo ryasohotse turiko turavugana n'umwe mu bashinga amateka batwemereye ivyayo makuru avuga ko bamwe mu bashinga amateka basubijwe inyuma ku munsi w'ejo ibikorwa bitabaye. Nkurunziza yitavye Imana mu gihe umutambukanyi wiwe akiri kwivuriza umugera wa corona i Nairobi muri Kenya. Amakuru nayo dukura mu bitaro vy'Ingozi amenyesha ko n'umuvyeyi wa perezida Nkurunziza mama wiwe agwariye mu bitaro vya Ngozi mu cyumba nimero 5. Umuhanuzi wa Petero Nkurunziza w'irinyamitwe abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter uyu munsi kuwa kabiri yanditse ubutumwa bugabisha muri rusangi ku makuru yise ayo mwibarabara. Muri ubwo butumwa Nyamitwe yagize ati muragabe mwima amatwi ibiriko biravugwa mwibarabara ku Burundi. Turi igihugu kirangwamwo intwari z'abagabo n'abafasoni bize kurengera intambamyi zose kwifashishije iragi rya perezida Nkurunziza. Nkurunziza yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 akaba yakomoka mu mugambwe CNDD-FDD nawe wavuye mu muhari
umuhari wagwanya leta y'u Burundi umuhari yinjiyemwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 aho yaravuye muri kaminuza y'u Burundi aho yigisha mu gisata cyo kwinonora imitsi. Ashengeye mu gihe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu hatowe umusubirizi wiwe ari we Evariste Ndayishimiye azimikwa igenekezo rya 20 ukwezi k'umunani. Ariko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryo mu mwaka wa 2008 mu ngingo yaryo y'ijana 21 mu gace ka kabiri imenyesha ko iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana aca barasubirirwa n'umukuru w'inama nshinga mateka. Nkurunziza akaba asezeye isi y'abazima asize umupfasoni n'abana batanu. None Gadezire, bamwe mu bamenye Perezida Pierre Nkurunziza vya hagufi na hagufi bavuga iki ku vyamuranze? Mugenzi wacu Edi Gwema amaze kuganira na Gervais Rufikiri yabaye icegera ca kabiri ca Perezida Nkurunziza kuva mu 2010 kugera mu 2015. Gervais Rufikiri ari mu nararibonye za CNDD-FDD zafashe ya mbere mu kwiyamiriza manda ya Nkurunziza mu 2015. Urupfu ni ikintu kibabaje umuntu ataravyo rushikiye n'umubabaro ku Barundi babuze umukuru w'igihugu kandi bitwereka yuko umuntu wese ahari urupfu ntiruraba icari nuvuga yuko n'urupfu rurimwo icigwa c'uko abantu bose bangana imbere y'urupfu. Bwana Rufikiri, wakoranye na nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2015. Ibyo ari byo byose nk'abantu bakorana nk'abantu muri rusange, hari ibyo mutaje kumvikana, ariko mu bijyanye n'imikorere n'umuntu ku giti cye mwabanye gute? Twarakoranye ibintu bitari bike kandi byafashije igihugu cy'u Burundi kugira intambwe imbere muri bimwe bimwe byashoboye kurangurwa mu gihe nari n'aburi mu nama nkenguzamateka cyangwa igihe nari cegera c'umukuru w'igihugu. Hariho byinshi byashoboye gukorwa bitunganiriza igihugu cy'u Burundi, hanyuma kandi noneho n'igihugu cyariko kirava mu ntambara. Umuntu agereranyije ibihe twarimwo kuva mu mwaka wa 2005 n'umwaka wa 2015 byari ibihe biteye imbere cyane ugereranyije n'ibihe Burundi bwari bwaciyemo by'intambara. Iyo yari intambwe niniya. Ingorane zaragiye kuba n'ivyo muri iki kiringo ca gatatu, mugabo byonzi neza n'ivyo twakoranye mu bihe vyiza kandi byarafashije igihugu. Uko twatanguye dukorana mu mwaka wa 2005 nabona yuko yari afise inguvu n'ishaka ry'uko Uburundi bwoba Burundi butanye n'Uburundi tuvuyemo, ari naho hashoboye gukorwa bitari bike kugira ngo turabe yuko twosezerana n'akahise kagiye karanga Burundi kabi. Hama mu buzima bw'umuntu aragira ibimubangukira n'ibimugora. Hariho ku ntwaro byose ntibyagiye bibade, hariho ibyagiye biragorana mu bisata byose. Nk'ubutunzi bw'igihugu ntibwagenze nk'uko twari twifuza ko bwogenda, mugabo bimwe ntibyaba bikwiye kuri we. Ariko hariho n'ibindi ko murebye bitagenze neza, dufatiye nk'ingene ko muri tunga ry'igihugu hariho abataryubahiriza ngo baritunganye neza. Ibyo ni bimwe byagiye biranga intwaro. Bwana Gervais Rufikiri, mu gusoza, Perezida Nkurunziza apfuye adatanze ubutegetsi ku wamusimbuye ari we General Evariste Ndayishimiye. Byagombaga kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani. Nk'ubutumwa ku Barundi n'abandi bategetsi bagiye gusubira mu mwanya yari arimo n'ubuhe? Ikintu cya mbere nifuza ubu ni uko Burundi butosubira mu njyane nk'izo twahitiyemo zihitana abantu benshi, abagwana n'abatagwana. Hari intambara, murabona haba amarira menshi. Icyo ko navuze ntangura urupfu rw'iwe, ahubwo abantu babona ko umwe wese ateza kubaha mugenzi we, ntihagire abasubira gukwegera abandi bantu mu njyane, kuko impera n'imperuka twese inzira n'imwe. Amategeko y'igihugu
arategeka ingene inzego zibandanya n'iyo uwazirongora canke akitaba Imana. Ico no kwipfuriza bazobanaye barongora Burundi no gutunganiriza bose, na cane cane bakore ku buryo abarundi biyumvamwo igihugu cabo, bakumva ko batekaniwe mu gihugu cabo, bagatunganirizwa, nuvuga akaba ubutungane bungana kuri bose, abarundi bose bagafatwa bakurikijwe amategeko bakubahirizwa. Nico nyamukuru. Hama ibindi na byose bizaheza bigakurikira. Iby'ubutunzi, indongozi y'ubutunzi, abantu indongozi ishyiraho ibituma umuntu ashobora kwitunganya wenyine, akitunganiriza ibyiwe, ahubwo akaba ari we atunga igihugu. Bwana Gervais Rufyikiri, wabaye visi perezida wa kabiri w'igihugu cy'u Burundi kuva mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza mwaka w'ibihumbi 2015, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Yego, urakoze rwose. N'abanyepolitike bari mu gihugu c'u Burundi bagize ico bavuga ku rupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza. Ambassadeur Isidore Mbayahaga wo mu mugambwe UPRONA we yaganiriye na Frederic Nkundikije. Nyakubahwa Ambassadeur Isidore Mbayahaga, muri mu Burundi mwegereye n'abategetsi mu Burundi, hari amakuru aheje kudushikira avuga ko nyakubahwa perezida nyakwigendera perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye umuremyi. Mwebwe ku giti cyanyu cy'u Burundi akunda igihugu, akunda amahoro, iyo nkuru mwayakiriye gute? Nyakubahwa Frederic, mwakoze kutubaza ibyo bintu, natwe turabibonye, turabyumvise ko uvugira leta yagiye kubishikirizwa, twabyumvise kuva kare bivugwa nk'ibihuha, ntitwari tuzi yuko ari byo. Gabo ni inkuru wumva ibabaje, inkuru y'incamugongo, ko kubura umuvyeyi Nkurunziza biragoye. Yari arengeye kuri ivy'umukuru w'igihugu, ko yasa n'uko yari yarabaye umuvyeyi w'abarundi bose, twamuyumvamo nk'umuvyeyi, kandi twari tumaze iminsi tumubona akomeye, ayaga n'abantu, aremesha ibikorane, atwigisha gusenga. Ubu rero twabyumvise, urumva nta kirekire numva nabikubwira ko mugabo abarundi bose turababaye, turagandaye, dusa n'uko igihugu ritwurukiye, kuko biragoye kwakira tunababwira mugabo turashimira leta kuko yabifashe neza, ifata mu minwe, iradusamesha. Yego, atubwiye nyene ngere ko kwifata mugabo kubesha, turababaye. Umutekano wifashe gute muri iki gihe? Abarundi nka benshi baguye mu gahundwe nk'uko mubivuze, umutekano wifashe gute muri iki gihe? Umutekano wifashe neza, umutekano n'amahoro. Abarundi bari bamaze kuba umuryango umwe, nta kintu cohungabanya umutekano cyangwa umuntu ngo arabe n'abundi kubera ibyo, kuko twese tubuze umuvyeyi twakunda. Abarundi baratekanye n'amahoro impande zose, tumva ko umutekano hari, kandi leta yabifashe mu minwe. Nibaza inzego z'umutekano zose, nibaza noneho batanze nta kijya guhungabanya, uretse yuko twahungabanya imitima gusa, ariko ivyo nibaza yuko naho umwasi ugomba kubyikikamwo adashobora guhungabanya abarundi ngo bamukundire. Nk'uko bitegekanijwe, umutegetsi yatowe n'abarundi General Evariste Ndayishimiye azoshikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani tariki 20. Imbere yaho mwibaza ko hokorwa iki? Jewe ubu nyene nibaza yuko ataco nohava ndabaronka yakinyije kuri ico kibazo, kuko amategeko ahari aratomoye, kandi abarundi n'abantu bamaze gukura mu by'intwano bya demokarasi. Nibaza yuko ababijejwe bazoheza bakamenya ibikurikira ingene vyogenda, kugira nk'uko mwari mubivuze, igihugu ntigihungabane, ahubwo igihugu ciyubake na rwose, kuko yari umuvyeyi arikiremesha, kandi iragi yari yarabaza abantu nuko yigisha abantu guhagarara nk'umuntu umwe, bakagwaniriza umwasi hamwe, hanyuma ibibazo bike. Nibaza yuko igihugu kirimo abagabo nta kibazo, bazoheza bamenye ingene bavyifatamo. Ambassadeur Isidore Mbayahaga, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mutoye muri iki gihe c'umubaro udasanzwe. Murakoze namwe kuturemesha. Mwego murakoze.
numva numvise amahoro murakoze cyane. none perezida Pierre Nkurunziza ni umuntu ki muri make? Bagenzi bacu Etienne Karekezi na Eloge Wirikaneza baradusubiza muri kahise kiwe kuva akibona izuba mu ntara ya Ngozi kugera ashengere ari Karusi hegeranye na Ngozi yavukiyemwo. Eloge, tumaze kumva iyo nkuru ko perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza yatabarutse. Muri make watubwira yari muntu ki kugeza kuri uyu munsi yari perezida w'Uburundi? Yego mu Etienne Karekezi perezida w'Uburundi yatabarutse umunsi Nkurunziza yo kwije imyaka 56 ukwezi kwa 12 umwaka yari yavukiye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi. hanyuma perezida Pierre Nkurunziza amateka yiwe uwo bavuga nuko mwaka w'1995 imyaka ibiri gusa inyuma y'umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yiciwe yatowe n'abanyagihugu mu buryo bw'intwaro rusange cyangwa demokarasi mu cyongozaye. Pierre Nkurunziza yavuye aja gukurikira abandi bari bakoze umugwi w'abagwanyi witwa FDP. Ico gihe umugwi w'abagwanyi ukaba wari wakozwe ahanini n'ubwoko bw'abahutu, igisirikare cyari kibisiziwe n'ubwoko bw'abatutsi. Nkurunziza mbere yagiye acitse ku icumu ico gihe kuko hari abanyeshuri benshi muri kaminuza bishwe ico gihe kuri kaminuza y'u Burundi. Mu mwaka w'1996 yakiriwe urubanza rwo gupfa n'ubutegetsi bw'icyo gihe kuko byavugwa ko amabombe yari yatezwe mu gisagara cya Bujumbura aho bisanzwe cyangwa abantu batari bake ariwe yoba yatumye ayo mabombe aterwa cyangwa yabigizemo uruhara kugira ngo ayo mabombe ateze aho mu gisagara cya Bujumbura. Mu mwaka w'2001 Nkurunziza havuye aje ku itonga rya FDP. Mu nyuma habaye gusinya amasezerano yitwa accord de paix mu Bufaransa yo guhagarika intambara, ariko icyo gihe naho Nkurunziza yatumye amasezerano hagati na Pierre Buyoya icyo gihe akaba yasinye Arusha. Ingwano zo ku rubuga zarakomeye hagati ya FDP hamwe n'igisirikare cy'u Burundi. Tubibutse kandi ko mu mwaka w'2000 amasezerano yabaye yo guhagarika intambara cyangwa y'amahoro y'Arusha, umuhari FDP icyo gihe wowo utari wayagiyemo. hanyuma mu mwaka w'2003 Nkurunziza yahavuye asinya ayandi masezerano, hakaba habaye ugabura ibiti bya politike, akaba yasinyanye na perezida Ndayizeye. Nyuma rero Nkurunziza yahavuye aza aba minisitiri d'Etat, aba umushikiranganji ajejwe kurwanya n'intwaro ibereye nako. hanyuma rero mu mwaka w'2005 Pierre Nkurunziza aza gutorwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. icyo gihe akaba yatowe n'abashingamateka hamwe n'abakenguzamateka biciye ku banyagihugu bari babatoye. Mbese icyo gihe Eloge nta guciye mu ijambo, kuva uwo mwaka nibwo perezida Nkurunziza watabarutse aribwo yagiye hanini cyane ku rubuga rwa politiki ari perezida w'u Burundi. Bamwe bavuga ko nibwo yaratangiye manda ya perezida w'igihugu, hari n'abavuga ko iyo manda itakurikiwe cyangwa se itabazwe muri za manda zibarwa hakurikijwe amategeko y'u Burundi ateye. Kuva icyo gihe kugeza ubu ni imyaka 15 ishize. Eloge, nsubiye inyuma gato ubwo yatangiye manda ya mbere cyangwa se manda yatowe n'abadepite itari yemewe, mu mwaka wa 2010 yongera aratorwa ku mwanya wa perezida w'igihugu. 2015 yongera gutorerwa kuyobora perezida w'u Burundi. Icyo gihe ariko nibwo hafi amateka y'u Burundi yabaye nkahinduka, kubera ko nibwo igihugu cyaguye mu ruguka rwa politiki rudasanzwe, haba ubwicanyi, abantu barahunga, abarundi barahunga benshi, abanyapolitiki barahunga, kugeza n'ubu cyari ikibazo. Tubwire gato 2015 yabaye ihindura amateka y'u Burundi. Ikinini cyane we wumva wibuka cyane cyatumye twavuga ko ari intandaro y'amateka Burundi yahindutse, bishobora kuba bituma n'ikibazo kizangaha, watubwiramo iki? 2015 kituma kuvuga yuko amateka y'u Burundi yasubiye kwandikwa cyangwa kandi akanabibuka, nuko perezida Pierre Nkurunziza yahagaze aravuga ati iki kiringo gishobora gukirekura. Nubwo hari abantu bakomeye twibukanye Etienne Karekezi yuko icyo gihe mu mwaka w'2015 umukuru w'inama nshingamateka byo ntabyo hanyuma yari mu bantu bakomeye umugambi wa CNDD-FDD